yagize ngo kugira aronke 2000 n'ukuri azanira umuryango. Rero iri ni ishure ku bakenyezi. Rero ko twemeye tukaja muri iri shure Imana ikaridushiramwo, abapapa nabo bavuga ati rero ko namuha 2000 akayagaye, reka jende yamutunganirize neza, ndamugurira agaparasera tukubake abana batagate, azoza avuga ati yewe mutware ego kabisa Imana yarantonesheje. Ivyo nivyo numva ku bapapa. Abamama nabo bari mw'ishure bihangane bicare hasi nta kundi, kandi dushishikare no gusengera abatware bacu kugira ngo bashobore gutunganya. Imana ibaha ubwenge. Rega umugabo ashaka kuba atazi gusenga, mugabo umugore akamusengera avuga ati Imana muha ubwenge. Imana nta kinanira, yarafashe Sawuli iramuha ubwenge bwo gukurikira Imana, ngo yarahama abantu b'Imana, niko Bibiliya itubwira. Ariko ako kanya atahura Imana, arayimenya, irambwira ati undonderera iki? Aca aramenya Imana iyo ariyo, arayikurikira arayikorera. Rero turarekure no gusengera abatware bacu mu gihe umutware bataramenya gusenga, kugira ngo Imana irushize kubaha ubwenge. Murakoze. Ubuherutse twarabiye hamwe ikiganiro urugo rwiza n'ijoro rito. Muri iki kiganiro urugo rwiza n'ijoro rito twarabiye hamwe ukuntu abakenyezi bagenda bakagira mu by'abarabu, hanyuma bagaca baheba imiryango yabo, kuvuga bagaheba abagabo, bagaheba ababafashije kugira ngo bagereyo. Muri komantere hari abantu batwandikiye baravuga bati nyaboneka nubwo mwavuze ko abagore iyo bageze mu bihugu by'abarabu usanga baca baheba abagabo babo, hariho n'abagabo bahebukira abagore, ugasanga umugore akorera amahera arungikira umugabo ayakoresha nabi, abandi bakaja mu bintu by'ibintazi, ugasanga n'ubutanga inzoga atangiye kuzinywa, abandi bakazana abagore bakarongora n'aba kabiri. Rero burya amakosa kenshi ntakorwa n'abagore gusa, n'abagabo barayakora. Nshashima rero kugarukana umutumire wacu dukunda gusangira ikiganiro urugo rwiza n'ijoro ritoya, muramuzi ni Riziki. Ngenda guha ikaze na karibu kugira ngo uramutse abadukurikiye, hanyuma kumbure dukore ku mitima y'abajya nabo batiyumvise muri iki kiganiro twakoze. Murakoze cyane. Nanjye ndabaramukije cyane, ndabakunze abakunzi b'ikiganiro urugo rwiza n'ijoro rito. Murakoze. Yego, uherutse murumva ko twavuze ku bijyanye n'abagabo n'abagore bahemukira abagabo. Ku bwawe nawe dufatiye kuri komantere twabonye, hariho abagabo bahemukira abagore, ni ukuvuga abagabo bari mu Burundi bagahemukira abagore bari muri Arabia Saudite bagiye guca amafaranga. Hari icyo ubizi ko? Aho hantu je numva umengo abagabo nabo ubwabo bokwikebuka. Rero twavuze ko umugore afise uruhara runini ukuntu yoyagisha umutware wiwe ari muri iki gihugu. Ariko urumva ko tuje ku bagabo nabo, abagabo nabo barafise uruhara runini kugira ngo bagire rwa rugo rwiza n'ijoro rito. Umugabo jewe nk'ico numva akwiye kuba yokora biguma canke vyoroha, umugore aja mu barabu ari nko kwitanga. Ibisanzwe kuba ari nko kwitanga, kuko guheba umugabo wawe wo mwateye igikumu nyene mukavyemeranya vya bintu nyene ucibibona, ugaheba ukagenda, harya umugore aba yitanze. Kwemeye ngo ndavyemeye nubwo bimeze uko. Rero umugabo yomenya yuko afise inshingano ikomeye cane ku mwamikazi wiwe. Abagabo barafise isezerano rivuga ngo ukunde, ni rya jambo riguma rigaruka, ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yiguze ishengero.
rero wa mugore mu gihe aba yavuze ati reka nihebe, ni ukwiheba, hajya guheba umugabo ukagenda wibaza ngo ni ikintu coroshe, ni Mm. ukwiheba. Ni Kuko ukuri. ijambo ry'Imana riratubwira ngo wa mugore we uzokwamanira inyota. Urumva inyota Mm. umugabo wawe. Mm. Iryo ni ijambo twahawe Mm. n'umwami Imana, aratubwira ati Mm. uzokwamanira inyota. Urumva ukuntu umugore yemera kwiyicisha inyota, akemera kwiyicisha nyene, uca ubibona. ariko ntacyo mbona bamubaye abakore baje mbona bameze neza nta kibazo bafise. Ntibaba bameze neza, harya babona kure uko ubundi hariho ikintu kiba kibuze. Mm. Urumva ariyicishije inyota, aragiye kurondera ubuzima, arakwizeye, arakurungikiye amahera, Mm. umugabo agaca avuga ati sinokwiniga, Mm. reka nigire hariya hirya kumbure kwa Madarena canke Mm. kwa Karimunzira, Mm. kumbure ngira yora indengeriza. Mm. Ariko ntiyiyumvire ati none umwamikazi wanje ko yihevye inyota agatera imgejeje intambwe hehe? akagenda, none ahangiye Mm. aho rero naga point d'interrogation ku bagabo bakwiye kwiyumvira ati none aha kweri hasi noraba mpindura Imana itarankubita inkoni. Kuko Mm. imigani cumi n'icenda ku murongo wa 14 haratubwira ngo urugo n'itunga urashobora kuriragwa n'abavyeyi, ariko Mm. umugore mwiza Mm. w'ubwenge, urumva w'ubwenge, Mm. yubaha Imana. Umugore yubaha Imana nawe abakubaha, kugira guhereza amahera gisigura ko abakubaha, abakwizeye, Mm. ngo umuhabwa n'Imana. Urumva umugore akwije ivyo vyose, akwije ayo makondisiyo wumvise ijambo ry'Imana ritubwira, umuhabwa n'Imana. Kandi n'umugabo akwije ayo makondisiyo avuga ati umugore wanje ndamwubaha, umugore wanje nta handi hantu norengana, ko yicishije inyota, ya nyota nyene Bibiliya itubwira ngo uzokwamanira inyota umugabo wawe aha ni hatari. Cyo gituma uzobona ubwiye umugore avuga none buriye utaryari, none ko watevye, Mm. inyota harya ibimwishe. Mm. Mugabo rero abagabo ugaca usanga umugabo yamaze kugenda hiyo no kukwishura kuri telefone ntakwishyuye, Mm. arayiravye kumbure ayihaye agaciro gake. Mm. Ariko siko byari bikwiye kumera. Byari Mm. bikwiye yuko umugabo amenya ati ko umugore wanje nzomwigura nk'uko Kristo yiguze ishengero, reka ndamwigure muko nyene, ko yicishije inyota nanje niyice nta kundi. Ngo Kristo yavuze ngo ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko ubwanka ku bwa Kristo Yesu ukabwanka ku bwa mugenza ukavuga ati sha jewe sinoja kunezerwa umugore wanje ariko aramera nabi, ati mbisa nanje nemere nta kundi, bijya bimwishe nanje binyice. Mukabwirana ati rega nanje burya nanje ndarembye, undi akabwira ati rega burya nanje ati nta kundi, reka tugende muri dushe twisuke ku butuzi kumbure birahera. Jewe rero numva abagabo bofata bakamenya ati mbega ko by'ukuri ndiko ndigura umugore wanje nk'uko Kristo yiguze ishengero, ko umugore Muri wanje make. afise inyota hariya Mm. Mm, Muri make ndumva uvuga ati uko biba byifashe ku wagiye guhangayika amagorwa mm, boyasangira, iyo nyota mm, ibica bose. Mu bintu bikunze kugaragara rero jewe ndanakemanga, hariho inyifato z'abagabo nari nabivuze mu ncamake, usanga mm, bakira amafaranga barungikiwe n'abakenyezi babo bari mu bihugu by'Abarabu, hanyuma amafaranga ntibakoreshe neza. Kandi ndamaze kubibona kenshi, nubwo burya kenshi twama ducira urubanza abakenyezi baheba abagabo, hariho mm, n'abagabo benshi bari mu makosa akomeye cyane yo gukoresha nabi imitungo y'urugo. mm, Dushyire ku ruhande izi ngorane twavuze muhura nazo ku mpande zose zo kugira inyota, ariko reka tuvuge ku mm, bijyanye no kuzigama ubutunzi. mm, Kenshi burya amafaranga arosha, mm, kandi yosha nabi amafaranga, kuko mm, amafaranga uyafise ntushobora kubura abagenzi. mm, Amafaranga ararengwesha,
mm, amafaranga mbere agukorera n'ibintu agukoresha n'ibyo utokoze. Ndaguha akarorero, mm, hariho nk'umugore usanga yagiye muri Oman ya Arabia Saudite, Qatar, Kuwait, umugabo wari umukizwa wo ku ngoma, wo ku ngoma, mm, wa muririmbyi wo ku ngoma, umwe wo ku ngoma, aha abakizwa bashabyumva icyo ashatse kuvuga. Apana umwe w'inyuma, mm. apana umwe yicara Yatwi hagati, inyuma. hari imbere Mm, ku ngoma. mm, Wagerayo umusize mukenye, hari igihe mbere n'umugeni muri Arabia Saudite mu by'ukuri ukotesheje itongo cyangwa mm, ukanarigurisha kugira ngo pasiporo ugakira kugerayo, umugabo mm, wawe ukamubana ntarakora ku miliyoni zitanu, mm, ugakora ukwezi kwa mbere ugafata miliyoni n'inusu ukamukubitira, akabona mu nzu miliyoni dimi, akigumya ukwezi kumwe, mm, ugapiga uwundi ukundi kwezi, ukwezi kwa kabiri miliyoni dimi, umiliyoni n'inusu, akabona zitatu, uti karabaye, aca atangira kwarara ugenda aguruka, mm, mm, azi ko ari muhira mm, gusa, uwo wahuye bose abona ko amusumba. Aho rero ntibaca haziramo bya bintu byo gutangira kurondera hirya no hino inshuti. Aha rero hari igihe atangiye gukora imishinga canke ibikorwa mukoresha amafaranga, abantu bacabona burya umuntu afise amafaranga aranayasa kusanzwe, mm, burya abana bagatagata, agatangira gusa neza, kandi nk'abagore byigenze barazi ko uri nkugu vy'abarabu uri umugore urungikira mbere umugabo, babonye uko asa n'ukuntu atari huri, baramwegera rimwe na rimwe ugasanga batangiye kumuvugisha, bamugize umugenzi, bamwe mm, badafise resistance rero, nta vyo kuraba ngo ari hari imbere ku ngoma, usanga asigaye hariya inyuma, urumva inyuma mu mirambizo. Hariho uwinukira ugasanga yahora ari umuririmbyi wo ku ngoma, yinjiye mu ishengero yicara hari inyuma mu ifuruka, kubera ko avuga ati n'umutima ukamucira urubanza ati ibintu ndimwo ubu ndumva ko ntokuba ko ari ahantu, akaza mm, yacerewe, ico ni ca mbere, ko yahora azi ubwa mm, mbere agashikira hariya ku ngoma akaririmba, canke akaja hariya muri ca kibanza nyene c'abazi imbere nyene mwe badacegwa, ariko kubera ibyo mm, arimo canke n'ubube gito n'ubwoba nsinzi n'ibihano vy'Imana, ugasanga asigaye acegwa, yacerewe ntabandanye hari imbere, asanga hamaze kuzura. Urumva nibigeranyo niko ndaguha ku nkurikizi ziba iyo ahemutse, iyo ahemutse mm, mm, rero amafaranga arosha, iyo yoheje umuntu kenshi mm, amwosha nabi, ugasanga uwutanywa inzoga atangiye kunywa inzoga, utagendera mu mm, bagore atangiye kugendera mu bagore, mm, uravyumva, ugasanga mm, eh, abagenzi gito atangiye kugendana n'abagenzi banywa inzoga, banywa itabi, banywa urumogi, kuja mu marigara atahora ajayo kubera amafaranga. Hariho abagabo bameze gutyo, abo bagabo rero reka mvuge ngo kandi nihanukiriye muri babi, mm, muri babi kuko ntimuzi agaciro k'umugore. Kumenya agaciro k'umugore no kumenya mm, yuko yagiye hariya kwicisha inyota, yakora, mm, yaruha, ukamenya ko bya bifaranga kurungikiye uzobikoresha neza, akubwiye ngo tugomba mm, kugura parcelle, tubike amafaranga amezi atatu, ukumva ko ayo mafaranga aguma akwiye, sofa havuyemo ca kintu nyine kimwe gitunga umuryango. mm, Hariho risike abakobwa bahura nazo, abagore ugasanga bashobora no kuyicwa, mm, batishwe bakagirirwa nabi, bagiye guhangayika. Burya kenshi abagore bakunda guhura n'ingorane gusumba abagabo, burya abagabo nibo baja guhangayika hariya na hariya, si kenshi bahura n'ivyago nk'ivyo abagore bahura navyo ubusanzwe. mm, Muhora mubona mu bihugu by'abarabu, je kuko ndi umwe mu babikurikirana cyane, usanga hariho abafatwa ku nguvu, mm, si benshi ariko abadafashwe ku nguvu, hariho abadahembwa, hariho abicwa, abaremantanirizwa, hariho mm, abafatwa nabi kuruta uko vyari bimeze bakiri mu gihugu, ku buryo mu by'ukuri mm, barabati none nkanaje gukora iki, bamwe bakavyihanganira nubwo bigoye, bakarya indya bose abo basigaje, kandi mu by'ukuri mm, usanga bamwe no mu Burundi barafise n'abakozi mu nzu, mm, bakabyihanganira. Wewe ubwo bubabare bwose umugore wawe afise hariya ntubaha agaciro, ugahitamwo mm, ugahitamwo wewe guha agaciro ivy'iwawe. Mvuge ngo mm, ivy'iwawe kuko urumva utabiha agaciro, kutabiha agaciro ni ukuri ndiko ndavuga kuko
amafaranga ugakoresha nabi ugahitamwo ivy'iwawe vy'inyungu zawe vyo kunezereza umubiri ibyo ibintu nk'ivyo ayo rero n'amakosa y'abagabo gito nk'abo sinzi ko mm, hari icyo nawe wovuga ku bantu nk'abo abagabo gito uwo munsi wo tuvuga abagabo gito mm. ego Murakoze cane, murakoze rwose. mm, Ukuntu uti umugabo amaze gufata miliyoni imwe zibiri zitatu atari bwakore kuri angahe biramucanga biramucanga arahiga hahera akahabura arahiga hahera akahabura. mm, Je ndaguhaye akarori umunsi umwe narigeze guharura imiliyoni zitanu nanjye se bwakore no ku bihumbi ijana ico mm, gihe ndaziserukirako ahantu ndaziharura ewe numva ubwenge burakati uramaze kubikingingi ukomeye numva buragiye ngo we numva ubwenge burabutakaje mm, kubera izo miliyoni zari rwanje zari zo ntoye ahantu kandi vyasaba ko umuntu ndazimusubiza kubera harya bisaba ko umuntu yamara umwizigirwa muri vyose kugira ngo bizogire kazoza keza. mm, Jewe rero ico gihe ndaharura ubwenge buragenda buranyika ca nja kuryama ndazishira ku musego mvuga ati aho bazira ndazibaha kubera niyo naho naho kari zitanu mugabo ubwenge bwanyitse urumva ubwenge burya rero harya n'umugabo aratakaza ubwenge atari bwayakore ko nawe uca uvyumva ko ngira acamera nk'uko jewe nabaye uca ubasirika rero muri ico gihe abagabo umugore agitera ururengo ngo aragiye Pawulo yavuze ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi kandi Pawulo yavuze ngo nize byose nize gusonza narize guhaga umusikuza kiravuga ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo kwimbura ngo kandi hariho n'igihe ciki n'igihe cy'imvura rero ivyo bintu umugabo nk'uko afise ubwenge agereranwa n'Imana umugabo yovyigako akamenya ati none ko mw'iki gihe twari dushonje ntigeze kuronka umuriyoni uwo mugore akaba ndunkiye umuriyoni reka mbanze ntuze kwanza nimba bimushobokeye akaba azi gusenga yobanza gusenga akashima Imana kwanza hama kugira ngo kuko umuntu asenga biramufasha kuziga mu rugo rwiwe naho woterwa usenga hari igihe nyene uwo munsi haza akantu uti ibuka cijambo ry'Imana rivuga mbega we uri iki erega hariho n'abagabo batibaza agaciro bafise umugabo agereranwa n'Imana mpemu yera abarungikira umwitsa Kristo Yesu abarungikira umwitsa ariwe mpemu yera agaca ababwira ivyo bategerezwa gukora rero muri ico gihe umugabo iyo asenga Imana arigihe usanga azi agaciro kiwe mu gihe ataba arakamenya akabaza Imana ati none ga Mana nkora iki injehe muri aya mahera nkore gute ngende gute Imana ikugira inama ikubwira ati ubwo n'ubutunzi bw'urugo n'ubusesagure nakazoza k'abana bawe ndagomba intambwe muzogera kumugabo acitangira kuronka amavizo umugabo acitangira kuruka kazamva umugore akubwiye ati rega burya je mbona umenga amahera twokora uku twogenzura ariko no muri ico gihe umugabo ataba akijijwe canke ngo amenye agaciro k'urugo rwiwe canke agaciro kiwe kuko umugabo kwifata nabi akaja mu bakobwa kubera yarose amahera akaja mu bagore b'ivyigenze kubera yarose amahera ni ukutamenya iki agaciro kiwe burya umaze kumenya ko ufise ikirezi wambaye ikirezi kandi ukamenya ko ico kirezi kizimvye nugenda uracanjanjwako urakizigama urakirinda isabuni uravuga ati iki kirezi canje ko ari cinzabona nkumiza muri uwo mukizoci cekuka rero umugabo amaze kwimenya ati mbega jewe vy'ukuri ndagashusho k'Imana n'ubwiza bw'Imana ngende gute rega abagabo ivyo batangira hariho benshi batanabitahura ivyo umaze kubimenya uciba umuntu w'agaciro uciba umuntu ari hejuru uciba umuntu uvuga ati je sinkwiye kwirumanga sinkwiye kugendana n'abarya bakobwa bagenda kurya sinkwiye kugendana n'abarya bamama bagenda kurya rega n'abamama hari abagerageza abantu b'abagabo kugira bakurabe icuri Delila yaragerageje Samusoni gushika amweretse aho inkomezi ziwe ziri gushika bamumenya amaso umugabo ariko araja muri iyo ngeso rero amenye ko atakindi uwo mumara yamurondere ni ukugira bazomumena amaso urugo rwiwe rusambuke
abana biwe bangahe, kazoza k'abana gahere, umugore wiwe mm, yicuze. mm, Uribaza umugore kwicuza akiyumvira icyatumye nza muri uru rugo, narakunze umugabo sinigeze shira kuri konti ab'iwacu kandi yari abafise, mm, akavuga ati agasuzuguro twabaye nko kweri je noshira akab'iwacu iki n'umwami wanje, mugabo wageraho mm, agaca gukomeretsa. Urumva naho umugore ashobora kuvuga ati ndakijijwe, turi babandi bo ku ngoma, uca ubibona nyene ndi mm, umwe wo ku ngoma, ati naho ndamubabariye haraza icumu, ukiyumvira ukuntu warya ibyo basigaje, mm, ukiyumvira ukuntu wicaye ku ntebe bayigukurako iwawe uzifise, ati mm, icara oya nta mushagara yicara ku ntebe nawe uca ubyumva, mm, ukiyumvira ukuntu bakuza kurya agahwi kandi muri iwawe byuzuye, mm, ukiyumvira ukuntu agacungwe ukariye baza kwimotereza kugira bumve ko wakariye. mm, Umugore yamana intumbi, uzosanga umugore yamana intumbi, naho azokunda umugabo uzosanga yamana intumbi. Rero abagabo mm, nobahanura kwikebuka cane cane bagasenga Imana, mm, bakabandanya kumenya agaciro bafise ko ari agaciro kadasanzwe. mm. Urakoze, sinzi ko nacishura. Wagerageje kucishura neza, naho nyene biganisha urumva, ni kumva yuko nubwo biba Imana ibicishijemwo bikagenda neza, mukaronka ahantu musoroma, ako n'akanzo Imana ibabaciriye, kuko ni n'ibintu bimara igihe gitoya, kuko iyo uyakoresheje ayo mafaranga nabi, arahera. Iyo utayitwayemo neza ngo uyakoreshe ivy'akamaro canke ivyo uzosigara uraririrako, iyo uvyitwayemo nabi, niko mbwira abagabo, birangira kuko wavyitwayemo nabi ataco akumariye kandi utari buronke n'ayandi. Urumva ako kantu? Birangira ataco akumariye kandi utari buronke n'ayandi, kuko aya mahigwe Imana yarabishije mu Burundi yo kugira ngo abakenyezi aribo bagenda muri Arabiya, yari kuyarabisha ku bagabo mugo ntivyakunze. Ese iyo itumye yarabisha ku bagabo basi, je nama niyumvira impamvu vyagenze gutyo, nkabona si ibintu bisanzwe, ni ibintu vy'imboneka rimwe, ntivyari bwigere bibaho ndibaza mu Burundi, aho haboneka opportunity, inzira yorohereza abadamu kuza guhahira urugo mu gihe abagabo bo vyanse. Urumva nk'ubu yaba iyi nzira ija muri Arabiya, ari abagabo bajayo bakaronka amaviza bakaca muri rya ofisi, ibi muja gukora bikaja gukora abagabo, kiba ari ikintu ciza cane kuruta burya umugabo aranihagarara ko n'ivyaga abakenyezi bahura navyo sivyo abagabo bahura navyo. Uyu mugabo niyo yagiye kujyana n'umugabo abanza kuraba hanyuma usanga amusumbya n'inguvu, ariko mwebwe muri mbombovu sivyo? Ndabeshe ni bibiri bivuga igasigiye muzo muri mbombovu, bivuga ko muri mbombovu, ariko nyene Imana yari bikunze kuvuga ati nubwo muri mbombovu mwe mugomba mw'iki gihe namwe iki n'igihe canyu co guhahira urugo, kuja gusubira umuryango. Niyo mpamvu mugenda mugakora mugacumukura mukaruha. Hariho umugore ashobora kuva mu Burundi yahora yigwa yicaye ategera ko umugabo amuzanira indya, agateka akagaburira umwana gusa, agakoropa agakubura, sivyo? Agaca agendaho azokora ibintu vyose, akamesura, akoza abana, akagaburira umuryango, akongera umva na ka kantu kagahuzu k'indani akakamesura ka bose, ibintu bitigeze bibaho akabikora, kubera yuko nta kundi niko nyene niho Imana yagombye gucisha uwo mugisha kugira ngo hamwe hahora hahangayika abagabo n'umugore nawe yumvirize. Ariko umugabo ndanabishima jewe da, muri kw'ishuri aba ariyo mwabakenyezi mwe, muri kw'ishuri aho muriko muriga ubuzima, abatari bazi gukora bariko barakora, ukabona ukuntu umubosi aguturubika, ubona ukuntu umubosi agukorera agufata nabi, ugakora ibintu vyose. Nabona utuvideo kuri TikTok, umwe avuga ngo umwe ahamagara n'undi agahamagara n'undi agahamagara n'undi agahamagara, ukaja
uwundi agacahamagara, uwundi ukaja aha, uwundi agacahamagara, ukabura aho uja, aho ugiye hose baguma guhamagara. Nama tubona nya tuvideo tukampa icigwa acavuga ati ikigo kirakomeye. Birya bintu nk'umugabo yabigirira umugore mm, akamuhamagara agasakisaki kandi ari umwe akamwemerera, ariko ugeze muri Arabia Saudite ndakurahi mm, baragucurika baragucurura kandi ukemera ugakora uvuga ati ndiko ndarondera amafaranga ngomba gutunga umuryango nta kundi ukavyemanga. So rero ayo mahirwe mwarayarose, abakobwa muriyo abamama muriyo muvyumve neza ntimuze muyanjanjweko. Hama namwe bagabo namwe ayo mahirwe nimwe mwayarose nyene kuko amafaranga nimwe bayahereza, muze muyafata neza kuko si bya bose. Mumenye ko azogira igihe ayo mahera agahagarara kuko niyo avayo utakoresheje neza bwa buzima mwarimwo kera nibwo muzosubiramwo. Ibaze rero kuba wari nk'umuyede, mumbabarire si ukuvuga ngo bose bari abayede, mubwo bari abantu usanga bakora nko ku kazi ariko usanga baracuruza ibintu tubayabaye uturengarenga, ariko Imana ikamuha amafaranga mm. n'umutahe. Yari kuba yaraguze parasera ntayigure akubaka n'inzu agasubira gupanga yari apanze, ubwo n'ubube gito. Muze mugerageza kuzitira mutaronegwa rero ntimwinjire muri ayo ma erere. So urumva nuko Mm. urumva nuko arico mwongerako. Murakoze cyane, murakoze rwose kabisa. Hariyo Mm, akantu uvuze ngo ugasanga umugabo ntiyibutse ko bazosubira mu buzima bugoye. Burya kirya kintu uvuze kirakomeye, ati ako kazi nak'igihe gito. yego cane Mu kabisa. migani haratubwira ngo niwigire ku kimonyo ngwewe wa munyabutewe. Mm, Burya ngo ikimonyo n'akantu k'intege nke, mugabo ngo karaziganya indya zaco, mm, kuko kaba kazi hazoza igihe kibi. mm, Urumva ikimonyo karya kantu gatoya karaziganya kakegeranya igihe c'indya zako, kabonetse ici rigeze kagaca kegeranya, kuko kaba kazi ko hari igihe kibi kizogera. Rero abagabo bakwiye gusuma ubwenge. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Uhoraho, niko Salomo yavuze. mm, Burya uko umugabo azorushiriza kubaha Uhoraho, Imana irushiriza kumuha ubwenge bw'ukuntu atunganya urugo rwiwe. Kandi wasiye kuvuga ati erega iyo aya mahirwe agirirwa abagabo, ati burya biba bimeze neza kuko abagore ntitwokononye amahera. Imana mm, yashatse yuko umugore nawe agenda akiga. Burya hari ibintu abagore dukorera abagabo, tugarutse ku bagore ugahita usanga bibaza Imana. Hariho nk'umugabo ashaka kugenda guhangayika agaca akuzanira amahera nk'ibihumbi 200, ubu nta kintu agura, ukamubaza ati none vy'ukuri aya urumva aho umugabo yicishije inzara saa sita ntiyari yavuze ati aya mahera ko ndayaronse, reka ngende ndiruka ndabiko yogura uturengarenga, naho tutaronka amavuta mugabo apfuma ashiramwo akunyu acagura n'inusu y'ubufu turebe ko twoyengayenga. Ariko ugaca usanga umugore avuze ati aka aya n'ukuntu wazindutse aya niyo uzanye. Rero iri ni ishure ryaje ku bakenyezi, iri ni ishure kwari kugira ngo tumenye ko amahera uko biri kose umugabo yaronka yarusha. Burya aka n'akantu Imana yacishijemo ati reka ne kubera ko Imana yarungitsemwo n'abasenga. Rega n'abasenga hari abameze uko umugabo ataha ati ibihumbi 200 none ntuzi ko ataco bigura, none we none yari kuyakura aho uri umugabo yasavye yirutse ngira niyashu yagize kugira aronke 2000 n'ukuri azanira umuryango. Rero iri ni ishure ku bakenyezi. Rero ko twemeye tukaja muri iri shure, Imana ikaridushiramwo, abapapa nabo bavuga ati rero ko namuha 2000 akayagaye, reka jende yamutunganirize neza, ndamugurira agaparasera tukubake abana batagate, azoza avuga ati yewe mutware kirego kabisa Imana yarantonesheje. Ivyo nivyo numva ku bapapa. Abamama nabo bari mw'ishure bihangane bicare hasi nta kundi, kandi dushishikare no gusengera abatware bacu kugira ngo bashobore gutunganya. Imana ibaha ubwenge. Rega umugabo arashaka kuba atazi gusenga, mugabo umugore akamusengera avuga ati Imana muha ubwenge. Imana nta kinanira, yarafashe Sawuli
iramuha ubwenge bwo gukurikira Imana, ngo yarahama abantu b'Imana, niko Bibiliya itubwira. Ariko ako mm. kanya atahura Imana, arayimenya. Irambwira ati undonderera iki? Aca aramenya Imana iyo ariyo, arayikurikira, arayikorera. Rero turarekuye no gusengera abatware bacu mu gihe umutware bataramenya gusenga, kugira ngo Imana irushize kubaha ubwenge. Murakoze. Dusaba Imana ibahwikire nk'uko yahwikiye Sawuli rero. Yego cane. Kuko atabaye kubahwikira iyo ari abantu baba bamaze kwijajara bakibagira nk'uko uvuze byagendeye Sawuli nyene nk'uko ubivuze yari umwasi w'Imana kandi akaba n'umwasi w'abasenga, umwasi w'ivyiza muri make. Ariko nabo burya urya ntiyagishijwe inama. Iki ni igikorwa c'Imana c'uko yohwikira abantu nk'abo nabo baba bari mu ntege nke nk'izo batabizi kuko na Sawuli ngo yamuhwikiye atabizi na gatoya kandi aca yakirira aho nyine acakizwa uwo mwanya. Urumva rero Eh, nabo rero ntibyabashikira kumbure bakabona umugisha baje ko baze batahure ko ari intumbero y'Imana. So nta cyane. byinshi novuga rero, yari just inkebuzo canke kubwira bene wacu basamara ku butunzi bw'umuryango mu gihe Imana yabaciriye akanzo kandi atari bya bose. Uwoza agirirwa amahirwe akabona uwo bari kumwe bubakanye yarose amahirwe yo kugenda kurondera ubwo buryo buje uko buzoba bungana kose, muze murabubundako, muze munya ati Mm, kano kajambo ndagasubiremo kuko nabo gasubiyemwo, ni ivy'akanya gato bishobora guca mu mwanya y'intoke mu nyuma kazorogereta. Je ndazi abantu bigeze ko baronka amafaranga jewe mbona gutya menshi mm, bakamara kakagenda gahera ubu bakenye kandi kiya gihe iyo mm, bayakoresha neza vyari kubagirira akamaro. Ni benshi mm, rero ivyo bintu turiko tuvuga nk'umugani ntituze tuvyumve ejo bundi vyabaye kuri wewe ufise ayo mahirwe ubu ariko arakora, bigashika naho mbere usanga bamwe baca bafata n'izi ngingo twavuze mu kiganiro ca mbere cy'uko baca baheba abagabo babo kubera ko bitwaye nabi mu butunzi bw'umuryango. mm, Hari ababona ati amafaranga yose namuhaye yakoresheje nabi, none hacakurikira iki? Fo ko ndamuheba kuko yarampemukiye, ugasanga guhevye mm. bikuvuyeko. Rero turabe ntibaze baraduheba bivuye kuri twebwe. Yego cane. Naranavuze ku babaheba kumbure bitavuye ku bagabo kubera itama vyo Mm, kubashaka kwambara ibirato bitabakwiye. Ibi twarabivuze sinobigarukako, ariko uyu munsi mm, nagomba kwerekana cane ko ari wewe nawe mugabo usamara baguhaye izo noti ugaca uja kuzikoresha bitabereye, amafaranga akakosha kuko nyine arosha twabivuze. Ariko muzomenya yuko mm, ibintu bihindutse utayakoresheje, utari bunajeyo nawe atari bunasubireyo, niyo azosubirayo waramuhemukiye azoca ayakatisha ahandi hantu canke usanga yigiriye ahandi kubera ko ayo yaguhaye ntaco yakoresheje. Arya amahirwe mm. Imana yaguhaye warayasamaye karagucika, never come again, ntashaka kongera kugaruka. Numva ko ari ibibazo Mm. kandi Rero harya ngo ndagushimiye ko amahirwe washoboye nawe kugira aza rimwe mu ikizere. buzima. Mm? Harya ngo amahirwe ngo aza rimwe ngo mu buzima. Kabisa uyagishije uba Turabe uyagishije uba turabe rero ntitwuzure ugishije. amahirwe Mm. yari yaziye ku mupapa n'umumama kugira ngo batunganye urugo rwabo. Ariko ndavuga ati amahirwe aza rimwe mu buzima. Mm. Turabe rero ntiduhushe amahirwe yari yaziye ku mupapa n'umumama kugira ngo batunganye urugo rwabo n'abana babo kugira ngo bazoronke kazoza keza. Mm. Uko amahera uko yoba ari kose uyifashemo neza ukayashiramo Imana bigenda neza. Mm. Ariko uyanjanjwe ko nta kabuza batakumena amaso nka Samusoni. Samusoni ngo yagize amahirwe ya nyuma avuga ati Mana wompirira rimwe gusa nkihora basi banje. Mm. Ariko naho turabona ko yaciye apfana nabo. Mm. Urumva Mugabo inyuma y'amahirwe
muko ayandi uronka ntacyo ko yapfuye akubwiye. neza, tuze tuvugisha ukuri, yapfuye neza. Urazi abantu bariko bakugirira nabi kubera ko utabona canke bari bakuzi kuri umuntu akomeye, ukipfuza ati mana wompa byibuze bakambona ndabihoye byibuze nanje nkatuma nca mpfa, mugabo mpaye amahirwe ntiwe mbanza ndabihora na gatoya. Ayo mahirwe, Yego, ayo mahirwe nta wundi muntu urumva Imana yahaye. Hari umuntu, hari uw'Imana aba yarahaye amahirwe nk'ayo muri Bibiliya? Samusoni niwe tubona. Mm. Yaragize neza, bari bari kumugenderako, ariko hajya ni sawa, yajanye n'abasi biwe. Mm. Ndagushimiye rero, nongere nshimire kandi n'inshuti zidukurikira kuri iyi shene yacu Daniel Mugisha, mu kiganiro urugo rwiza ni ijoro ritoya. Hano turatumira abatumire canke ufise icyo avuga wese ku bijanye n'intahe akazizana, turaganira tugahana ivyumviro ku bijanye n'ingo n'imiryango, tudacaguye. Cane cane turagaruka ku bibera mu bihugu vy'Abarabu, kubera ko akenshi usanga iyo bitabaye ku ruhande rw'umugabo biba ku ruhande rw'umugore. Gusambura, gukoresha nabi ubutunzi bw'umuryango ni ibintu bikunda kutubabaza, bigatuma tugaruka ko nk'abakebura kugira ngo abo baba basamara bose gusamara babihagarike. Ndagushimiye rero Riziki ko mwashoboye gufata akanya, tuzosubira ko muri mu kiganiro gikurikira. Ku badukurikira rero mwokwandika no muri komante mukatubwira ati twifuza ko mwovuga kuri ibi n'ibi kugira mwaba mubikora, hanyuma tukabigarukako. Murakoze.